turabakengurukiye inshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro byacu ngaha kuri BG TV. Turabahaye ikaze mwe mwese mutwumviriza muherereye ku mugabane wa Afrika, abatwumviriza muherereye ku mugabane wa Buraya, Aziya na Australia, eka tutibagire n'abari ku mugabane wa Amerika. Mwe mwese turabahaye yambu mwese. Turi kwigenekerezo rya kabiri ruheshi umwaka w'2022. Turabakengurukiye mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu, eka tubashitse ko bimwe mu byo tugiye kuganira ko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Twahejeje kuronka amasanamu akomeye cyane, ni amasanamu ya Keri Nkurunziza asigwa n'umuhisi nyene cubahiro Petero Nkurunziza mu nyuma z'uko habura iminsi ishika kuri 5 gusa, eka canke se 6 kugira umuhisi nyene cubahiro Petero Nkurunziza wahora arongoye iki gihugu cacu c'u Burundi yibukwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu vyakomeye cyane hagati ya Keri Nkurunziza eka n'intwazagabo zikomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru ahejeje kudushikira ni amakuru akomeye cyane. Twatanguye turonka isanamu hama baca banaturungikira amwe mu majwi, ariko amajwi yoyo turaza kuyabashitsa ko mu gusozera ibi biganiro vyacu. Amakuru akomeye cyane adushikiye rero nyene icubahiro Marshal Guillaume Bunyoni kuri barageramiwe ni mu nyuma z'uko Keri Nkurunziza yakwironkera ivyabona vyose bijanye n'ubwicanyi bwakorewe umuvyeyi amuvyara. Ibintu bikaba vyahejeje kuyangara. Keri Nkurunziza ashigikiwe n'abasoda bamucungerera umutekano bahejeje gufata Marshal Guillaume Bunyoni baramumaramaza mwibarabara. Abanyagihugu bose babiraba vyabereye hehe se vyagizwe giheki, vyo nivyo uza kumviriza mwaya makuru yacu. Sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko, turaza kubashitsa ko n'injyane zikomeye cyane zibandanya kwibonekeza mu butegetsi mu nyuma z'uko uyu Keri Nkurunziza agirira ibi Marshal Guillaume Bunyoni yahamagaye abo mu gipolisi kugira bagire ico bakoze kuyu muhungu asigwa na nyine cubahiro Petero Nkurunziza, ariko igipolisi ataco cyakoze. Ivyo bikerekana yuko haba hari kutumva ibintu kimwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo navyo mushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirakobucya batazira ndakugarika yagize ca bitangajeho. Ivyo nivyo za kumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Sayo gusa tuza kugushitsa ko, turaza no kubashitsa ko amakuru akomeye cyane, ariko imbere yuko ivyo byose mu vyumviriza eka tubashitse ko amakuru avugwa ku isa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Amakuru avugwa mu gisata c'inkino, aho kuri ubu ngubu bivugwa yuko mu gihugu ca Tanzania abigeme bashika kuri 2 b'abarundi bahejeje gutahana ikibanza ca mbere mw'ihiganwa ry'akarere rya boxe ryariko ribera muri ico gihugu ca Tanzania nyene kwigenekerezo rya 26 gushika 31 Rusama umwaka w'2022, ariko guca bahabwa imidari y'inzahabu. Ku ruhande rw'abahungu hoho nimubona Musa yafashe ikibanza ca kabiri atahana umudari w'ifeza. Sayo makuru gusa tuza kugushitsa ko mu bijanye n'ubutungane hoho kuri ubu ibintu birakomeye cyane mu nyuma z'uko abarundi bashika kuri 6 bagirizwa ubwicanyi bwakorewe umukenyezi Ntakirutimana Eugenie, bongera bagenda bamwivye n'amafaranga y'amayero ashika ku 1590 hamwe n'amafaranga y'amarundi 1500. Ivyo bikaba vyabereye mw'ihoteli Portation yo kumutanga kwa 29 kigara mu mwaka w'2021. Uwo yishwe akaba yarafise ubwene gihugu bubiri, ari umurundi kazeka ari n'umubirigi. Yaraje kuramukanya no gukurikirana n'ivy'amafaranga y'ugukukuruka kuko yahora yigisha muri kaminuza y'u Burundi. Uwo yishwe akaba yasize aboshwe amaboko, bongera bamutindagira ibishambara mu kanwa kugira ntavuze induru. Abagirizwa ubwo bwicanyi bakaba bazwi ku mazina ya Nshimirimana Huberi eka na Ngendakumana Fideli, bahawe isoko n'uwitwa Girukwishaka Emmanuel batazira Jado, bose babifashijwe n'umukobwa akaba n'umuhabara wa Jado yitwa Diane Uwineza.
umunyezamu Albert Ntakirutimana, umunyezamu basigiye urufunguzo rwa magendo rwuguruye icumba nimero 9 uwo yibye yongerana na gandagurwa yararamwo aho yari yahashitse ku igenekerezo ry'12 Kigarama, akaba yari yahafashe ngo azahamara ukwezi kose. Abo rero bakaba baca bashikirizwa ubutungane kugira bakorerwe dosiye nk'uko bivugwa. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano muri Pierre, akaba avuga kandi ko banyene amahoteli boraba uburyo bwo gucungerera umutekano w'amahoteli yabo, bakashira n'ivyuma bifata amasanamu y'abahaje bose canke se kamera de surveillance kugira baze baracungera neza umutekano w'ingenzi n'abahakorera, kandi bakandika mu bitabo abaharara n'ibibaranga, bakongera bakaza bariga neza ku bakozi bakora mu mahoteli kuko muri ubwo bwicanyi n'ubusuma habonetsemwo abakorera kuri iyo hoteli. Ivyo biruko mu nyuma z'uko mu yandi makuru ahejeje kudushikira araho mu ntara ya Rumonge hoho kuri ubu hari andi makuru adushikiye aho umugabo yitwa Janvier yagiye gusaba indaro kuri uyu wa 31 Rusama umwaka wa 2022 ku muhana wo kumagara mu Rumonge, aho rero basanga mu vyo yari yitwaje afisemwo imiti y'ikirundi, impuzu zo munsi z'abafasoni, inshinge, ibiyiko n'imfunguzo zitandukanye. Abamuhaye indaro vyaciye bibatera amakenga batabaza igipolisi naco kimushira mu gasho kugira gikore amatohoza. Uwo mugabo ngo ntatomora neza ico akoza ivyo bintu, ngo hari aho avuga ko ari ivyo yaguze, ahandi akavuga ko ari ivyo yikoreshereza. Mbese ivyo birabiyo mutuye? Umanuke muri comment ubishiremwo rero navyo niba hari abantu, niba hari abarundi bagira nk'ibi nyene navyo ayo makuru tuzahaca tubashikaho tuyatangaze. Eka noneho twigarukire kuri ya makuru yacu akomeye cyane twajeje kubashitsa ko amakuru ajanye nuko Keri Nkurunziza kuri ubu amereye nabi bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, arabishuza urupfu rwa se nk'uko twebabwiye ni mu nyuma z'uko habura iminsi ishika kuri 6 gusa kugira igihe Petero Nkurunziza yasandabiye gice gishika. Eka ibintu vyakomeye cyane, biravurwa yuko na bamwe mu basoda bamucungerera umutekano baba bamufasha kugenda aratyoza abanyene bivugwa ko bagize uruhara mu rupfu rwa se. Kuri ubu ugezwe ko ni Marshali Aregiome Bunyoni. Eka imbere yuko dukurikira vyose twumva amajambo ya Denise Bucumi Nkurunziza, umuvyeyi avyaruye Keri Nkurunziza, hama turaza gukurikira ibijanye n'ivyo Keri Nkurunziza ariko arakora. Nimubandanye kugumana natwe, nimumwumvirize. Yandikiye Abanyefeso igice cya 5 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Nshaka gushimira Imana yanje gusoma aya majambo. Igice cya 5 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20 haravuga ngo mubwirane zaburi, indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nagomba gushimira Imana nisunze aya majambo abaciye hano. Mwese mwavuze ngo dushimire Imana, kandi nibyo impamvu dufise zo gushima Imana nizo nyinshi gusumba iyi mpamvu imwe itwicaritse aha yitwikiriye. Nukuri ibyo dufise dushima Imana nibyo byinshi cyane gusumba aho twoza gushira umutima kubw'ibi bitwicaritse hano arico kiriyo. Gushima Imana nivyo tugomba ko nkuko Pawulo yabyandikiye abitesalonika mu gice cya 5 umurongo wa 17 aravuga ngo mwame mukenguruka muri vyose kuko ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Kumbe tubayeho kugira ngo Imana itugomba ko no kugira ngo twame dukenguruka muri vyose. Pawulo abandikira aya majambo ubwiwe yaramaze guhura n'ibimubabaza byinshi, yaramaze guhura n'ibimunezera. Abandikira abitesalonika kwari kubibutsa ati uko biri kose mwobabara
mwohura n'ibibagerageza ariko mumenye icyo Imana ibagomba ko nukwama mukenguruka iminsi yose muri byose muri Kristo Yesu. Arongera Pawulo aravyandikira Abaroma, niyavyanditse rimwe, arongera aravyandikira Abaroma, aravuga ngo Imana data wa twese muyishimire, ni munyuzuza, muyishimire kimwe, muyishimire kimwe, mvuze aho nasomye, muyishimire kimwe. Uyu munsi kuwa gatanu bishimire, bishimire. Handitse ngo Imana data wa twese muyishimire byose iminsi yose, si uyu munsi kuwa gatanu gusa, iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo Pawulo ubuzima yabayemwo yarayobewe yuko iminsi yose bitama vyera, yarayobewe ko iminsi yose bitama ari iby'umunezero, yarabizi neza. Ariko arababwira ngo n'abanyefeso, arongera arababwira ngo Imana data wa twese mwame muyishimira iminsi yose muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero iri niryo jambo jewe kuva ndarimenye, kuva ndaritahuye, rimbeshejeho kandi bigatuma mera ukomeze uko mubona ameze uyu munsi. Aya majambo narayasomye ndavuga kumbe undi Imana itugomba ko nuko twokwama dukenguruka iminsi yose, biguma canke vyoroha dushime. Ndavuga nti ibintu biragoye, ariko mugabo nimba vyanditse mu ijambo ry'Imana birashoboka. Cyandatangura ndagira umwimenyerezo wo gushima. Cyandasoma ukuntu yongeye arandikira Abaroma 8:28, aravuga ngo kandi kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Haleluya. Abahamagawe, abakunda Imana kandi bahamagawe nk'uko yabigabiye, byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Rero ikimenyekanisha yuko uri ukunda Imana wahamagawe nk'uko yabigabiye nuko ushima muri byose, ukamenya ngo bizonzanira ibyiza. Erega hari igihe umuntu ashira tugiye mu bwenge umuntu yiyumvira urupfu ruzonzanira icyiza kigayemo, ariko burya birahari. Nukuri imbere yanje birahari, sindabibonesha amaso uyu munsi, ariko birahari. Birahari. Umuntu ashaka kwibaza none uru rupfu dushime ngo ruzomuzanira ibyiza mu biki. Nukuri abakunda Imana bahamagawe nk'uko yabigabiye, nejo bundi mu gihe c'ingorane tuzorangwa nuko dushimira Imana muri byose. Yego, ibi rero naragize umwimenye, narabyigishije ko hari igihe amajambo twigisha tugera ko natwe narabyigishije ko, ariko ndumva ko nkeneye kubibamwo na jewe, ndumva ko nkwiye kubibamwo, ndagira umwimenyerezo wo gushima Imana muri byose. Nukuri naragize umwimenyerezo iminsi itari mike wo gushima Imana muri byose, hama kugira Imana impime sawa yuko iri jambo niko ndavuga ari ivy'ukuri. Ni ikintu ca mbere cakuretse gikomeye ni mama yaciye apfa haheze iminsi mike, nangwe kubwira Imana ntubu rero ngira umwimenyerezo wo gushima Imana muri byose. Bashobambwira ngo mama arapfuye kugira ngo impimira Imana ishimwe, naranesheje ico gihe aho babimbwiye nicaye ku ntebe, naciye nururuka pore ndapfukama ndaduza ibiganza ndavuga nti Imana ndagushimiye ko mama apfuye. Niryo jambo rya mbere ryavuye mu kanwa kiwanje, Imana ndagushimiye ko mama apfuye, ko wemeye agapfa, ndagushimiye. Bambwiye ngo nkuru nziza karabaye, naciye nduza ibiganza, ivi ntiryari sawa amavi hari igihe atanyorohereza. Hanyuma mugabo ndavuga nti mpagaze nunamye meze Imana iranyuma, ndaduza ibiganza ndavuga nti Uhoraho ndagushimiye ko wemeye nkuru nziza bikagenda uko bambwiye bigenza. Niryo jambo rya mbere ryamvuye mu kanwa, kandi nasanze ari ikigwanisho gikomeye nshaka kukibaha.
ni ikigwanisho gikomeye niwumva ngo umuntu aragututse erega Dawidi yaranyigishije ariko sha Dawidi Shimeyi akamutuka asura ivumbi genda urakagendasha ibyo wakoze nawe bikugarutseko genda asura ivumbi amutuka ingenda bagenda nawe agenda en parallel agenda aramutuka aho rero n'umwami ingabo ziramukikije abaho bene Seruwiya ati yo mutamba oya tureke tujabuke gatoya kajyaga ijya ntakebwa mbega bamwese niba y'igipfuye tuyikizosi tumukizosi Dawidi arababwira ngo nimureke ntawe ubizi wasanga ari Imana yamubwiye ngo antukere bagututushima Imana hari Imana yoba yababwiye ngo bagutuke kugira ngo irabe ta reaction inyuma yo gutukana none ko tuvuga ko turabakunda Imana kandi twahamagawe nk'uko yabigabiye Imana irashobora guhagurutsa abadebaguzi turabe mwesha ibi bya bindi yarabikize byashamba yarabikize mugabe bivyo nibimusiga Imana igahagurutsa abadebaguzi bakadebagura kugira irabe nawe ubishura gute nico gituma kubakunda Imana abahamagawe nk'uko yabigabiye dukwiye gushima muri byose kuko biratuzanira ibyiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi Yesu nashimwe cyane ni mu biti cyagihe ntuzenya ko yabihoreye Pawulo mwagumye badebagura ngo yidacu gwa mpunzi ngo kutugira turabe inzoka imukomoye ukuna kwa bukumbi dacu gwa mpunzi uburero igira ibitunganye Pawulo yarapfutse hariho mwasomye ko yabishuye hariho mwasomye ko yabatutse Pawulo yarinumiye kumbura yanumye ariko aravuga ngo iyi dacu gwa mpunzi igira ikore mubone ko ari Imana iyi dacu gwa mpunzi iri muri jewe mu bisanzwe iyi nzoka inkomoye ntikomoye jewe ikomoye uri muri jewe babadebaguzi baradebagura bararindira ko ahwera barabura bararindira ko apfa barabura baca barahindura imvugo bati rero bwa bundi Pawulo n'umwana w'Imana ni Imana haleluya tunume tutuze tutuze dutekane Imana yigwanire dushime gusa dushime byo bisurirane dushime bavume dushime byose dushime kuko kubakunda Imana bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza iri jambo ndagira ndababwira jewe nicyo rimpagaritse uku narabigize umwimenyerezo ubu ndababwije ukuri jewe byarabaye muri kamere n'ukuri nishake narike ngwe hasi narika niyo mvuga Mana ndagushimiye ko mvuye ko nguye erega ko napfuye ntacyo mbuza kugushimira erega ko ntavunitse ntacyo mbuza kugushimira ndagushimiye kuretse nkagwa ndagushimiye biri muri jewe nibi byose iyo bariko baravuga ngo ibikingo byaduze byamanutse batuvuma ndakubwije ukuri ikintu cya mbere nshima Imana ko wabaretse bagahaguruka bakavugira ndagushimiye nibavuge dewe ndagushimiye ibinyeni bibihe turimo erega ibi bihe turimo bifise igihe erega ikintu cyose gifise igihe cyacu ndababwije ukuri abariko baravuga ubu bafise umwanya wo kuvuga hari umunsi wo kugara umuntu kuko ikintu cyose gifise igihe cyacu rero mpagaze hano nshimira Imana kuko aya majambo niyo yatumye nkomera iyo igihe cyose nibutse nkashima Imana ikintu kibaye ca numva inkomezi zikuye mu mutwe zikamanuka zigashika mu birenge nkumva nuzuye inkomezi nico gihe rero babimbwiye maze gushima Imana ndashima Imana ndumva ko shima Imana ahanye turamuretse aragiye nuko nyene aragiye urakoze
ndagushimiye kuko wowe ufise ububasha bwose wari ufise ububasha bwose bwo kumugira muzima wari ufise ububasha bwose bwo kumwongera iminsi yo kubaho nk'uko wayinyongeye reka je nije nari ndende kumusuma ariko kuretse ngo agende ndabigushimiye numva ndagize inkomezi nagize zimbashisha kuremesha imfura n'umuhungu agira kabiri hanyuma imfura arava ngaho araduga abizi yuko yamaze gupfa atuje aremye urumvikana ntuba umusoda ashobora azi ko uri umusoda uhagarare nk'umusoda nanjye rero nahagaze nk'umupolisi wa kera naho napasuye ndi umupolisi ndagahembera ko muri pafu ndi umupolisi nanjye mpagaze nk'umupolisi wo muri Kristo Yesu ndahagaze neza nawe uhagarare nk'umusoda wa Kristo duhagarare kugira ngo dushobore kuremesha abandi numvise aremye niho naca ndondera uwugira kabiri nawe turavugana nyene avyakira bihekenyera bigoye ndaguma ndavuga Imana iretse bikaba nyene turavyakira none nyene bisubire ko byabaye ngo biragoye oya mama ngo biragoye ntego byabaye urabona rero twebwe ko ari twe turi bakuru jewe nawe na Kelly urumva rero tubyakire hanyuma tumaze kubyakira kugira ngo n'abandi tuze kubaremesha ndagusabye urabona ko uri mu cyumba cya wenyene ntube importe ngo utwagwe no kwiyumvira cyane ngo utwagwe n'ishavu ryinshi ngo utwagwe oyaye ndakwinginze jewe icyampaye inkomezi nashimye Imana nawe ndakwinginze nyikupe telefone uca ushima Imana kuko turiko turavugana cyenda mubwira nti mwana namaze gushima Imana jewe ibyabaye na wewe shima Imana ibyabaye kuko naco tunanashima Imana naco duhindura shima Imana ibyabaye nyikupa uca ushimira Imana hanyuma ubyakire bibe muri wewe ubihekenyere byamaze kuba ego hanyuma ngo reka ngerageze mama ngo reka ngerageze ngo Imana ishimwe ngo reka ngerageze narumva rero cyo tuguma tuvugana kugira ngo nyene tugume tuvugana umwe wese yumva uwundi uko amerewe ibizoba ari byiza cyane hawo rero byose ugira sinari mu cyumba nari mu cumbi iyo nanjye nari mu kindi cyumba hanyuma umuhungu araduga uwaduze kumuraba asanga nyene byamaze kuba amwakira batangura kumuremesha mugabo twari twaremesha niki aca arahagarara nyene arahagarara neza by'ukuri nukuri Imana niyo yaduhaye inkomezi avyemeza ko inkomezi dufise inkomezi zishobora kugira umukobwa w'imyaka 10 ziva ku Mana abo nibo niyumvira cane avuga ntibajya abahungu bumengo barakongataye ariko ubwo bukobwa ubwo jewe sinzi ukuntu nza kubugira ninabivuga biza kugenda gute bwa bukobwa buvyakira gute kariya gakobwa kaguma kantelefona akajya rero mu minota ya nyuma yaranyagisereye mama papa ameze gute none kutanyishura papa ameze gute none we ntimuvuganaga mama ngira weje aha ndikaranyagiserera kubera yabajije mukuru we Kelly amwishura ngo mama araza kukubwira kubera twari twabivuganye ko ari nza gutanga inkuru ngo mama araza kukubwira caranyagiserera none mama ameze gute bambe papa ameze gute kutambwira none we ntimuvugana nguma nikawusha ntoya ntibindira tuvugane mu kanya bindira tuvugana aho nariko ndapanga ukuntu begerana kugira nce ndabahamagara kuri ya pere video ndababwire ndiko ndabaraba hanyuma nyene ndababwire ibyabaye baregeranye ndababwira kuko byasaba aho rero je nari nabiraranye ijoro ryose nari nabyirirwanye umunsi wa mbere ndavyirirwana umunsi wa kabiri aba nababwiye saa 8 niho nabibabwira kandi kuko urumva nyene nubwo yari umuvyeyi wabo yari n'uw'igihugu
yari n'uw'igihugu byasaba ko ntatanga igihugu kubivuga kuko abo ndabivuze ko mbere bari kugira ibishika bagaca babwira abandi biki byasaba ko natanga igihugu kubivuga hanyuma rero ndarindira tubyumvikanye rero ko communique bayihejeje bagira baze kuyisoma kuko nari nasabye ndabasaba ntimutse gusoma communique ntarabwira abana kugira ngo ntibumve communique ngo bumve communique imbere yuko ndababwira bayihejeje rero communique baca barambwira kugira nce mbwira abana niho rero naca ndababwira ariko barabanyumviriza ndababwira ntirabukomeze nanjye sindiko ndarira namwe rero nimwanarira mugabo murire mwihanagure kuko byamaze kuba ntacyo turi buhindure ndashimira Imana nyene ko uko babigenjeje baragiye bararira akanya gato hanyuma barihanagura nk'uko twabivuganye naciye ndababwira ndabasabye muze mushima Imana haba ijambo ryo gushima riba ryo riba muri mwebwe mugende mushima Imana bararira akanya gato hanyuma barihanagura abo bari kumwe bahari abambwiye ngo bari kumwe ndababwira ntoye ariko ntimubabuze kurira uwurira mu mureke arira heze we nyene arira heze hanyuma ndazi ko biza guhera rero mejeje kubibabwira rero murazi ko nagize emotion ari mejeje kubibabwira niho emotion zaje rero sawa sawa zanangura kwiyumvira nyene utwo dukobwa mbega bariko bagira gute mejeje kubivuga bariko bari kumbagaza bariko bacuritse umutwe mbega bariko bagira gute ujya mukobwa umukuru yarantabaye haheze akanya yaciye anyandikira atarandika ngo mama ngo nivyo by'ukuri byo wavuze acaguma yandikira utujambo nivyo nurumva niwe none nyene aguma yandika utujambo nanje nkaca nguma ndamwandikira hanyuma mugabo ariko aranyandikira nkaca mbona nivyo ari byo byose ntariko yandika ariko ararira ibyo byose yamaze kwihanagura nariko ararira hanyuma nyene barabyakiriye nyene ndashima Imana ariko jewe nagarutse ku mugoroba sanga bariko baratwenga jewe nururuka imodoka ntwenga nabo banyakira imbere y'umuryango bariko baratwenga duca turinjira mu nzu turicara ku ntebe ndaduza ijwi ndashima Imana ko dushitse amahoro ndashima Imana yuko ibyabaye barumva ko ndiko ndashima ko Nkurunziza yapfuye barumva ko ndabivuga muri ayo mazina nyene ndagushimiye ko wemeye agapfa ndashima nyene muri byose ndashima uko zanze abana bameze byose ndabishimira Imana rero abana rero ndabashimira cyane babyifashemwo neza urugamba rusigaye no rwa wa munsi murazi ko bigoye kubona ikiziga ariko hajya naho Imana izodushoboza nahajya Imana izodushoboza izobiri kumwe natwe izobidushoboza haleluya ndafise ishimwe rikomeye kubona mwagumye mubivuga ariko bugishimwe rikomeye rifise jewe kuko nariyumva uko narimerewe ndashima Imana ko ndiho Eka tubashimire inshuti banywanyi mwabanye natwe mu biganiro byo kwigenekerezo rya kabiri ruheshi umwaka wa 2022 tubakengurukire mwe mwese mutwumviriza mwabaherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini mwese mutwumviriza muherereye irya nino mu makungu ya kure iyi ni BG TV ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene dende muronka ko makuru mutabasha kuronka handi nimugumane natwe ibiganiro byacu nakagaruka iyi ni BG TV